kaze kwihuriro ryanyu ukabaza web tv mwese muri kumara tukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube, Twitter hamwe na Facebook. Turabaramukije, turi kumwe n'umutumire hano umushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi. Jean de Dieu Mutabazi, turabaramukije. Ndabukije ngaka ngaramuka n'abariko baradukurikira bose baba mu Burundi baba mu mahanga. Ego murakoze neza cyane. Reka tuje mu kiganiro, ariko imbere yuko tutangura hariho abo batabazi, sinzi ko mushobora kwidondora mu majambo makeya muvuge n'ibyo musanzwe mukora muretse ibya politike. Mu bya politike jewe ndongoye umugambi w'intadabukirwa Yabo, n'umugambwe twebwe n'abagenzi twashinze kuva mu 2008, hanyuma nkaba narabaye umushingamateka nkaba n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi. Mu kazi ka misi yose njejwe urwego rukuru, inama nkuru ijejwe kurwanya no kurandurana n'imizi y'abanyabwoko, amabi aturutse ku ntambara n'ayandi mabi atindikaza agateka kazina muntu. Ego cyane. Reka rero tuje ku kiganiro cacu uyu munsi, tuza kurabira hamwe ku bijanye n'iki gice ca nyuma c'ibiganiro hagati y'abarundi canke abanyapolitike b'abarundi. Ikibazo ca mbere twobanza kubabaza ni ukumenya mbega mwebwe muba mwaritavye, nimba mutitavye muba mutitavye kubera iki? Twebwe umugambi w'intadabukirwa Yabo hamwe n'imigambwe y'ababa 15 ntitwashoboye kwitaba ibiganiro bigira ibya gatanu yarusha, mugabo ubutumire twari twaburonse. Ego, none igituma mutitaba cyo bari iki? Icyatumye twebwe tudashobora kwitaba ni uko tumaze kumenya yuko leta atariyo izoba iri, tukaba tuzi neza yuko leta ariyo ifite uruhara rukomeye mu gutunganya amatora. Twaciye dusaba yuko umuhuza Benjamin Mkapa ashobora abanze aganire na leta kugira ngo ibyo biganiro babihe intumbero, hanyuma aheze abitumeko. Twebwe gushika uyu munsi leta n'umuhuza yarashobora kumvikana ngo hagire icyo bashikeko kugira ngo dushobore kwitaba ibyo biganiro, kubera twasanze yuko naho tumuganira bakagira icyo dushikeko leta itarimo, twasanze atakamaro byogira. Ego, ariko rero leta yaratanze impamvu itashoboye kuja muri ibyo biganiro. Ngira izo mpamvu mwarazumvise, ni impamvu zishika kuri zitatu. Nuko impamvu ya mbere basaba yuko buhindura amatariki, kuko uku kwezi kwa 10 ari ukwezi Uburundi baburiko bwibuka incungu ya demokrasi hamwe n'incungu yo kwikukira ku Burundi, hamwe no kumenya urutonde rw'abazoja muri ivyo biganiro. Eka n'ikindi catumye leta itajayo ko ari gusaba kugira ngo umuhuza banze ashikirize urutonde rw'uzokwigwa kuri uwo munsi. None mwebwe ku bwanyu nk'umugambwe Yabo canke mwebwe nk'abanyapolitike musanzwe mukora politike kuva kera, mubona yuko izo mpamvu ko ari zitatu ari impamvu zifashe? Nkaho twebwe icyo tubona ahanini kugira ngo ibiganiro bishobora kumera bigende neza, kugira ngo ibiganiro bishobore kugenda neza, nuko umwe wese
byomorohera kugira ngo ashobore kwitaba, nuko ata muntu yogenda yitirira umugambi w'uwundi. Nk'uko abakorona abakomoka mu mugambi w'ukorona bagiye Arusha, hakaza abandi bantu bitirira uwo mugambi kandi atari bo cyane, abantu bakitirira umugambi wa IPD kandi atari bo cyane, bakitirira umugambi wa SNL kandi atari bo. Ibyo rero urashobora usanga bitagenze neza, ariko bituma rero byiza ngo ibiganiro bigende neza, urutonde rw'abitaba rwategeza kumenyekana. Hariho rero n'ayandi mashyirahamwe wasanga atemewe n'amategeko za mu Burundi, mwe ugasanga nabo nyene bakiriho. Usanga rero umuhuza asa n'utemera ububasha ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bufise, ukadusanga umengo ntiyemera leta, kandi yari yaremeje neza yuko leta yavuye, kandi yari yaremeje neza yuko amatora yo mu 2015 ayemera, eka na leta n'inzego ziyakomokamo. Nacyo bituma rero mu gihe bavuze ati twebwe dutegereza kumenya urutonde rw'abatumire, birumvikana. Icya kabiri, mu gihe muri bya biganiro twagira inshuro zine, ibyavuyemo aribyo byafashije, aribyo byagiye mu bwiza shingiro bishasha bikajya mu rupapuro rw'inzira twasinye mu Kayanza. Murumva neza yuko atabigendeye ko ngo abyemere, ariko arasubiza inyuma ibiganiro. Nacyo bituma rero leta yo ati twebwe turakeneye kumenya icyo tuzoganira ko naho nyene iba iri mu kuri. Twe rero ibyo leta yasabye ni ibintu byumvikana rwose. Ego, mwebwe umuntu agiye kumviriza iyo nyishu mutanze, umengo musa nuko muvuga yuko ibyo leta isaba mu vyemera kandi ko ari byo umuhuza ategerezwa gukurikiza. Ariko umengo tutihenze, mwebwe muba mwarize canke mwaragize amaformation y'ibintu bijanye no gutatura amatati biciye mu myumvikano, aho nimba ntihenze bari mu mwaka w'igihumbi 1995 muri Afrika y'Epfo. None muravye ibyo no kwita experience sizwe no vyita mu Kirundi, musanzwe mufise, kuko umenga mwarigeze no kuja mu mishikirano ya Arusha yo mu 2000, mugaca mushiraho n'ivyo vyigwa mwagize bijanye no gutatura amatati biciye mu kumvikana. Ntimubona yuko by'ukuri impande zose uko ari zibiri zitegerezwa kuba zifise ibyo zishira imbere, umuhuza atokumviriza uruhande rumwe gusa, ahubwo yokumviriza impande zose uko ari zibiri? None ugiye uraze neza kubera amatora azobera mu Burundi kandi agatunganywa na leta, biba bikenewe rwose yuko umuhuza yumviriza icyubiro cya leta, bakaganira hakagira icyo bashitseko. Mugabo badashoboye kwicarana, nimwumva neza yuko umuntu ashobora kugenda gihuti hanyuma agasanga atoye ikintu kigoye gushira mu ngiro. Nicyo gituma rero leta yoyo murazi neza yuko itajya mu mahiganwa, leta iratunganya amatora. Ni byiza rero yuko yokumvirizwa. Ego, mbega ko leta ititavye muri iki gice ca nyuma cy'ibiganiro, ku bwanyu mwibaza yuko amakungu hamwe n'ibihugu byo mu karere byoba byiyumvira iki ku Burundi? Erega ibihugu byo mu karere ni Kenya na Tanzania, Uganda n'u Rwanda n'u Burundi na Sudani y'Amajyepfo.
birumvikana neza yuko igihugu cyose gifite ingorane zacyo mu byerekeye demokarasi. nawe uraciye ubwenge uhora ubona ku masanamu biba mu Uganda, biba mu Rwanda, n'ibiba muri Kenya igihe amatora afite. ni ingorane rero bisanzwe rwose mu byerekeye gutunganya amatora. Eka no muri Sudani naho nyine uhora ubona yuko rimwe rimwe avuka ingorane. nacyo bituma rero twebwe tubona yuko ingorane zijyanye n'amatora muri ibi bihugu by'iwacu ari ingorane bisanzwe. twebwe turi mu bantu ahubwo bafite ingorane zisanzwe zoroshye guterura umuti turazi mu bindi bihugu. Ego urundi ruhande rutavuga rumwe na leta na cyane cyane uruhande rw'abanyepolitike bari hanze y'u Burundi bavuga yuko mu byo botangura kuraba nukuraba ukubahiriza amasezerano y'Arusha amwe yashigwa ko ibikumu mu mwaka w'2000. mwebwe namwe ubwanyu mwarashoboye kuba mu mugwi wagiye mu mishikirano y'umwaka w'2000 musinya cyangwa mushira urukumu kuri ayo masezerano. Ico gihe umenga mari mukiri mu mugambwe Sahwanya Frodebu. mbega ubabaza uti uyu munsi muremera amasezerano y'Arusha muvuga ngo iki? twebwe turemera rwose amasezerano y'Arusha yadufashije gutera intambwe mu kuba demokarasi, amahoro n'umutekano. ariko gituma rero twebwe twaba minsi yose duhanura yuko yo kubahirizwa. ariko gituma ibyiza shingiro byo mu 2005 birubahiriza amasezerano y'Arusha. eka n'iri byiza shingiro byo mu 2018 byatowe n'abene igihugu naryo nyene birubahiriza amasezerano y'Arusha. byaje byicunga rwose amasezerano y'Arusha. ayo mabyiza shingiro rero uko ari abiri arubahiriza ibyiza shingiro. Ego dusubiye inyuma umuntu agiye kuraba ukuntu ibijanye no kumvikana hagati y'abanyepolitike b'abarundi mu myaka y'1998 kuduga gushika ku 2000 ugacuraba n'ubu ukuntu biriko biragenda urabona yuko umengo hoba hariho ugukoporora ibiriko biraba ubu umenga nivyo byabaye na kijya gihe bamwe bagasiba mu biganiro bakavuga ati nitujayo. aha twavuga yuko mu 1997 umushinga ntahe Pierre Buyoya hamwe n'umugwi umwe w'abarundi bari mu bwoko bw'abatutsi bari banse kuja mu biganiro ariko barasubiye baja mu biganiro. ubu naho turabona yuko leta y'u Burundi iri kwirakora uko nyene. turabona ko mu gihe ca kera abitwa ngo bagwanya leta CNDD-FDD ntibatumiwe mu biganiro. uyu munsi abavuga yuko bafise ibigwanisho ntibatumiwe mu biganiro. mbega mubona yuko hari ikintu kizovamwo muri ivyo byitwa ko ari ibiganiro hagati y'abanyepolitike b'abarundi? icyo nshobora kukubwira nuko ibihe bisa n'ibyahindutse rwose. muribuka neza yuko icyo gihe incungu ya demokarasi y'u Burundi ndageye nicyo yarahejeje kugandagurwa hanyuma igihugu kigwa mu ntambara. haraja imigwi haraboneka imigwi ifata ibigwanisho igwanya igisirikare cya leta. hanyuma muribuka neza yuko twashoboye kwicara hamwe hanyuma rero hakaba ayandi masezerano. inyuma y'amasezerano y'Arusha hakaboneka amasezerano yo guhagarika ingwano. uyu munsi rero mugabo ugiye ku rubuga rw'u Burundi nta mugwi uriko kuri aka gataka k'u Burundi nta mugwi uriko uragwana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. hanyuma ikindi nacyo igihugu kiratekanye kiri mu mahoro n'umutekano. turabona neza yuko rero hariho ibintu byinshi byahindutse bishobora kutwereka yuko ibihe byahindutse. hama rero
abifuza kugaruka kuri bene by'amasezerano ya kera yari amasezerano nuvuga yuko hariho ari hagati y'imigwi iserukira abatutsi n'imigwi iserukira abahutu kujya twabibonye Gice na Disi. Uyu munsi sicyo kimwe, hariho mu batavuga rumwe na leta harimo abahutu n'abatutsi, mu bari muri leta harimo abahutu n'abatutsi. Murabona neza yuko nk'abantu bo mu mizero y'abarundi bafite abashikiranganji kandi bari muri leta. Ibitari bike rero byarahindutse bitwereka yuko ibintu byagiye biratera imbere neza cyane, kandi tukaba twizeye yuko nk'aya matora yo mu 2020 azoheza akagenda neza nayo nyine. Ego, muravuze yuko ibintu byahindutse, mwavuze yuko ku butaka bw'u Burundi nta bagwanyi bahari, kandi hariho ibyagiye birandikwa n'abantu bamwe bamwe na cyane cyane abari muri leta bavuga yuko amasezerano y'Arusha ko atari yashikanye u Burundi ku mahoro, ahubwo amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'abariko baragwana ariyo yatumye amahoro aboneka mu Burundi. None ibyo byo babisigura yuko ubu habonetse umugwi ugwana mu gihugu niho ibintu byoca bigenda neza, hakaba kumvikana kubera bariko baragwana. Icyo dufise tukivuga ko uraze imigwi yari iriho icyo gihe, aba umuhari wa CNDD aba umuhari wa FNL bariho icyo gihe n'ingufu bari bafise. Hanyuma abo bakaba barinjiye mu gisirikare, kandi igisirikare icyo gihe cyari icy'ubwoko bumwe, ubu kikaba kivanze ibice 50% by'abahutu, ibice 50% by'abatutsi. Ubu siko bimeze na gatonya. Hariho n'ibyo imigwi y'abantu bashaka kurwana bari hariya Kongo, yabanza abantuma n'abandi, ubona cyane cyane ko ashobora kuba harimo abantu novuga b'inkozi ziki, harimo n'ibintu by'ubusuma bagira. Turabona yuko ibintu bitameze cyo kimwe, ariko bituma umuntu ari ku rubuga arabona ko ibintu bitari bike byahindutse. Ego, mwebwe muri ku rubuga nibyo muravuga yuko ibintu bimeze neza, ko amahoro ahari, ko atakibazo gihari, ariko abahunze bo bavuga yuko atamahoro ahari, ibintu bitameze neza. Ibyo niko byari bimeze no mu myaka y'1998 97 gushikaho bashika ku masezerano y'Arusha. Abari hanze ico gihe bavuga yuko atamutekano hari mu Burundi, ariko abari ndani bavuga yuko umutekano ari wose. Mbega murabona yuko abanyapolitike mfashe muri rusangi, mwebwe bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, murabona yuko by'ukuri bisa nuko muba mudakunda igihugu, kuko hariho n'abanyagihugu batari bake bandika ubutumwa bavuga bati abanyapolitike b'abarundi batungumiza mu njyane kuva twikukira gushika uyu munsi. Umuntu ashobora kubaza ico kibazo ati mbega murabona yuko abanyapolitike b'abarundi by'ukuri bakunda igihugu cy'u Burundi? Mu banyepolitike hari abakunda igihugu cy'u Burundi, mugabo mu banyepolitike hariho abashyira inyungu zabo imbere. Ibyo ni bisanzwe rwose, no hiyo muri Amerika n'ahandi byakunda gusa ko hariho abanyepolitike bamwe bashyira inyungu zabo imbere. Mugabo ikintu kiboneka uyu munsi ntushobora kumbwira ati ngaha muri komine hari ingwano ziko zihabera, ateze muri komine hari ingwano yahabereye, cyane muri ya komine hari ingwano yahabereye. Ika ibyo icyo bituma kubona icyo turi ku rubuga ntabwo tubona rwose, nacyo gituma ushobora kwemeza ko amahoro n'umutekano biriho. Ikiri nacyo, hariho abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bari ku rutonde rw'abakurikiranwa n'ubutungane
bw'igihugu hamwe n'ubutungane mpuzamakungu. Abo nibo rero kubera baba biyagiri bazi ibyaha bakoze, nibo abatari bake bacavuga ati nta mahoro ariho, hama bakarondera guca mu biganiro kugira ngo baronke ikigongo cy'ikivunga cyane ikigongo cy'umukuru w'igihugu kandi bataraburana. Bene abo rero baba bashyigikiye nibo ukunda gusanga bavuga ko atamahoro ariho. Mugabo natwe rero turabahimiriza tukavuga ati nimuhunguke muze, uwuzo kwagirwa n'ikosa niwe azohanwa n'ubutungane canke ubutungane buheze bumweze. Twe niko rero tubibona. Ariko nabo nyene ahubwo bamwe muri bo baheruka gusora itangazo bavuga yuko ahubwo ni mwebwe mwipfuza yuko bogirirwa ikigongwe kugira ngo namwebwe muri mu gihugu na cyane cyane abo barakoze amabi mu gihugu kuva mu 2015 ko boca nabo nyene basaba yuko imanza zabo zikurikiranwa muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ko byohagarara. Ibyo nabyo mubivuga kwiki? Oya, ibyo ni izifuzo byabo, mugabo hariho ubutungane mpuzamakungu hakaba n'ubutungane bw'igihugu. Twe rero tukabona neza yuko nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Mu gihe ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko, kandi tukaba tuzi yuko ubutungane ntibuhana gusa bureza. Nta muntu n'umwe rero yotinya ubutungane. Ego, reka dusubire ku kibazo cy'abanyepolitike muri rusangi. Ikibazo tukunda kukigarukana cyane ku banyepolitike, tukunda kubaza hano mu biganiro byacu. Turazi neza yuko mwebwe abanyepolitike benshi murafise imiryango, mufise abana, kandi murazi ibyo Uburundi bwaciyemwo kuva kera bwikukira gushika uyu munsi. Mbega uwo babaza ati mu myaka iri imbere mwibaza yuko abana banyu bazoba bari mu gihugu cy'amahoro canke abana banyu bazoba bari mu gihugu kirimwo ingorane? Mu gihe umuntu ari kwagira politike atiyumvira abana biwe n'abuzukuru n'abuzukuruza, reka n'abana b'abarundi bose n'abuzukuru n'abuzukuruza b'abandi barundi aba ariko arihenda cyane, aba ariko arakora politike itisunga kazoza. Ni byiza rero yuko kujyana bikubwiye kare, uyu muntu agize politike yisunga inyungu ziwe aba ariko arihenda cyane. Ego, hariho akajambo kanyuma tushaka kubabaza mugire ico mubivuze ko igihe hasinywa amasezerano canke hashirwa ibikumu ku masezerano y'Arusha mu 2000, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyene cyubahiro Paul Kagame barigeze kumubaza ikibazo kubijanye n'amasezerano, avuga yuko nivyo amasezerano y'Arusha ni meza, arayashigikiye, ariko akavuga yuko mu byo we yabonye umengo hariho abahutu bariko bashaka ko bamererwa neza canke baronka ibintu bipfuza, abatutsi nabo bakaba bararondera ibintu bipfuza. Kubwiwe akabona yuko umengo impande zose uko ari zibiri zari mu biganiro zitari impande z'ukuri zirondera ineza y'igihugu. Mbere we yaciye anaja kure avuga yuko kubona umugambo CNDD-FDD utigeze ushirwa mu biganiro, we yaciye avuga ati arabona ko ari intambamyi ikomeye cyane izotuma ingorane ziguma zigaruka. Mbere akavuga yuko zizoshobora no gufata ku gihugu ca Kongo, Uganda hamwe na Tanzania. Mbega nimubona yuko umenga ibyo yavuze bisa nuko ari ukuri aho hari mu 2000? Jewe ivyo Perezida Kagame avuga sinkunda kuvyisunga gose, kubera murazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda agitwaza umukazo
kandi ashyira imbere amacakubiri ahagaze ku moko. Sinshobora rero kubona gatonya ko yoza kuraba kutosora ijisho ry'uwundi kandi nawe nyene afise ibyo bamutosora. Ibyo avuga kenshi ni ibintu usanga atagira iwe. Demokarasi yarayinigiye mu menshi mu gihugu cy'u Rwanda, ashyira imbere ubwoko bumwe, abana nabi. Mbona ibintu byose avuga ariko avuga ibintu adakora iwe, ariko bituma nigera nisunga ibyo avuga. Ego umushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi, turabashimiye ku kanya mwaduhaye. Nanjye ndabashimiye rwose. Ego nshuti namwe bagenzi muri muradukurikiranira. Ego murakoze. Inshuti rero muri muradukurikira ikibiriraho kuri YouTube, kuri Facebook hamwe na Twitter, turabashimiye. Tukaza gusubira kandi mu minota mikeya turi kumwe n'undi mutumire umushinga ntahe Atib. Murakoze. Murakoze namwe. Ego.